witondore hanyuma tubwire ukuntu ino festival mu kuyirangiza ukuntu nabonye ko mwateguye mbega byagenze gute bivanye ko mwateguye nuko igenze kuno nshuro ya 15 muri kuno kumirangiye abarongoshimwe bose. Ku mazina nitwa Irankunda Gladys Doriane, abandi umuyobozi wa Festicab isabukuru ry'amareresi ryo mu Burundi. Hanyuma uko tubona uno mwaka ukuno 15e edition yabaye turabishima cyane, tumarazi yuko iwacu mu Burundi byose Imana twashize imbere. Turashimira cyane Imana ko vyagenze neza. Hanyuma burya utuntu tumwe tugorana ntitwigera tubura, mugabo vyagenze neza en general. Turashimiye cyane n'abantu badufashe mu mugongo wabanye natwe kugira ngo dushobore gukora bine bikorwa byose twakoze. Ntivyari byoroshe kandi murazi yuko urumva mwe mubona inzu imwe canke mukabona aya masware abiri gusa aba, mugabo haba hari ibikorwa byinshi cyane dukorana, atari twebwe twenyine nk'ubuyobozi bwa Festicab, mugabo hategerezwa kubamwo n'abandi bantu baza kudufasha baba professionnel kugira ngo bashobore kudufasha gushobora gutunganya neza kino gikorwa dukora, bakaraba amareresi kugira ngo byose bishobore kugenda neza. Rero turashima ko byose byagenze neza, naho intambamyi canke utunenge tutabura, mugabo hanini turashima ko byagenze neza. Izigera ko 14 zari zamaze kuzirangira imyaka ya 15 ni giki mubona cyabaye nk'ikidasa cyangwa ubudasa bwabaye hapo yo kuzindi zari zimaze kuba zihari? Ubudasa sinovuga yuko bwabaye uno munsi gusa, mugabo twama tubona uko umwaka utashe nuko hama hariho ugutera imbere ku byo tuba twabonye mu mwaka uheze. Cyane ko twebwe nk'umugwi wa Festicab tudahora twinjira cyane mu mareresi ari mu ihiganwa ritarahera, ariko turiko turaganira n'ababijejwe babikora bakatubwira yuko intambwe ari nziza, kubona ko mu Burundi dusigaye dufise abantu bakora amafilme documentaire. Ubundi nibaze ko categorie ya documentaire muri Festicab au niveau donc national ntitugera tuyibona, twaronka amafilme aranga canke avuga ibintu avuye mu bindi bihugu byo hanze atari mu Burundi gusa. Rero kubona twashoboye kuronka amareresi agera kuri 5 muri iyo categorie yakozwe n'abarundi, atari aya 5 gusa yashoboye kuja mu higanwa, haba hari hayandi menshi bagatoramo ayashobora kuja mu higanwa. Hanyuma tukabona yuko n'ugwaruka ubu n'imiyabaga tubona yuko ari bo bakora ibikorwa cyane by'amareresi, bagashobora kudutangaza. Hari ibintu uba wibaza yuko ari ibintu by'abantu bakuze cyane, abatama babaye abarealisateur igihe kirekire, mugabo ubu turabona yuko urwaruka imiyabaga cyane ari bo bakora ivyo bikorwa kandi bikagenda neza. Ica abantu kwitega ku 16 mwumvise yuko umuyobozi yatanze deja theme tuzokorerako mu mwaka uza. Rero turiteze yuko urumva turenze tubaha theme umwaka utarahera, bisigura yuko twiteze ibindi bikorwa byiza bisumba cyane ivyo twabonye muri ino edition. Ego impanuro mwahaye bagiye amareresi ko bose n'abarundi bizaye? Impanuro twoha abakora amareresi mu Burundi, cambere na mbere nuko bokunda kwiga kugira ngo bashobore gukora ibintu kuri niveau nziza canke niveau professionnel, kuko urumva turagenda mu yandi masabo kuri amareresi mu bihugu bitandukanye tukabona uko ibintu bigenda. Rero mu Burundi hari ahantu tutarashika, kandi bisaba yuko abantu biga ntibabikore gusa nk'ibintu bakunda, mugabo bafata umwanya baje kwiga kugira ngo bashobore gukora ikintu bazohora nabone atari muri Festicab gusa bamo barungika ibikorwa bivuye hanze, ariko n'abarundi batangure kurungika ibikorwa byabo mu mahanga.